Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Ni Kazwa TV, imbonesha kure tuvuga TV online nkuko mwese mukunze kuvyumva, aho tubaha ibiganiro vyinshi bigiye bitandukanye, aho tuganira ku vyinshi bigiye bitandukanye, tukabazanira abatumire kugira dukurikirane. Ni sabone kuri channel yacu kuri YouTube, ukagira like kugira utwereke ko turi kumwe, ugapartage abagenzi bakabibona, commentaire ukadusigira akajambo kamwe kugira utwereke ko tubandana turi kumwe. Uno munsi kandi turasuye guhura, dufise ikindi kiyago gishasha, aho mwabonye uheze ko twavuganye kuri vyinshi. Uno munsi dufise ikindi kiyago gishasha, aho turi kumwe n'umutumire. Umutumire benshi muramumenyereye, benshi muramuzi, benshi turakunze kumubona cane. Turakwakire cane. Murakoze cane. Akazina ni Apotre Mbega ndero. Uno munsi tugiye kuvugana, hari ijambo rikunze kuvuga cane ngo indero y'umwana w'umwigeme ibazwa na nyina, ariko benshi tukaca twibaza ati mbega serugo umuvyeyi nawe umupapa muvyara, mbega aterera gute mw'iterambere ry'indero y'umwigeme wiwe? Ino munsi nico kiyago cacu, aho tugiye kuvugana mbega ni gute umupapa canke serugo iterambere aterera gute mu ndero y'umwigeme wiwe. Aho twakiriye umutumire wacu nawe nyene n'umuvyeyi afise abana b'abakobwa, mbega benshi cane. Ego, uvyumva gute iyo tuvuze ico kintu? Kazwa TV, we want the words, the solution of all dreams. Iyo ni imvugo ya kera, nibaza yuko ari imvugo yo kwikurayo mu gihe indero itagenze neza ari umukobwa. Yego. Ico ceyi canke baca bagomba gucereka ku muvyeyi w'umugore, bakavuga ngo indero y'umukobwa ibazwa nyina. Ariko mu bisanzwe burya nta mwana w'umwe, umwana avuka kuri babiri. Umwana avuka ku mugabo akavuka no ku mugore. Rero indero nta na hamwe bivuga yuko umukobwa agomba kuregwa na nyina gusa, se wiwe ataca biraba ko na kimwe. Mu yindi mvugo yari imvugo atariyo, ari imvugo yo kwikurayo kugira ngo ico gisebo canke izo soni zikora umugore gusa, babone ko ari umugore yavyitwayemo nabi, umugabo we ataco bimwagira na kimwe. Umugabo mu bisanzwe yindero itagenze neza, yabi umukobwa yabi umuhungu, ibazwa abavyeyi bose. Mushatse kuvuga ko indero y'umwana w'umukobwa na se wiwe ayibazwa? Arayibazwa cane. Umva indero itangwa na bose? Itangwa na bose. Nko kuri mwebwe bigenda gute? Kuba hari igihe bishika ugasanga umwana w'umwigeme hari ikintu kigoye nka se wiwe kumubwira. Kuri mwebwe, kuri wewe bica bigenda gute? Muri societe y'abarundi canke mu kahise k'ibihugu byacu, baravuga yuko niyo umukobwa avutse wamenga ntihavutse umwana w'agaciro. Yego. Ugasanga impundu zivuga cyangwa umupapa anezerwa, umuryango ukanezerwa, hari uko havutse umuhungu. Rero muri ico gihe byaca bigaragara yuko umenga umwana w'umukobwa ntaca abwiye se, iyo uko byogenda kose n'uwa nyina, urumva uwase n'umuhungu. Muga mu bisanzwe sivyo, kuko anashaka nta n'umugore habyara umugabo. Umugabo urumva byose yikurayo ngo avuye ngo jewe ntacyo nobaza umwana w'umukobwa. Yego. Rero mugombye kuvuga guterera indero y'umwana w'umukobwa, umupapa arayibazwa cyane, kuko wanashaka iyo umupapa agiye kwitaho indero yabo n'abakobwa, usanga bamugirira icizere no gusumba nyina. Kuko muri ico gihe wasanga abakobwa baca bumva umenga nta gaciro bafise mu rugo, bagaca batinya base, kubera bumvise yuko batigeze banezerwa nuko havutse umukobwa. Ugasanga arumva yuko umenga si umwana wiwe, ntamunezereye, nta gaciro afise imbere ya se, agaca amuhunga. Hanyuma ugaca usanga baratinya base, n'ico agombye kubaza umupapa ntaco yomubaza, aca yumva yorindira nyina akaba ariwe akibaza. Muga mu bisanzwe umwana w'umukobwa, umuvyeyi wiwe w'umupapa arashobora kumurera wanashaka, akamuha indero, akamwigisha, akamutoza indero, akamwumvisha ingene ateza kwitwara no gusumba nyina. Na mwarije wanashaka umukobwa yari karakura kenshi usanga asuzugura nyina wiwe. Mu gihe umupapa asangwa umuvyeyi mwiza, icambere
kirazira yuko umwana w'umukobwa cyangwa uwo ari we wese utangura kumutera igitsura hakiri kare. Umwana mu kumurera neza umugira umugenzi, hanyuma ukamwereka ikitagenda neza, ukamwereka ikizira n'ikitazira. Umwana iyo umuha ikiyago akamaze yuko ikintu cyose adatahuye aza kubaza papa, cyangwa icyo nyina amubwiye ntacume neza uvuga ati papa niyaza ndakimubaza, ukamuha uwo mwanya w'uko mwicara mukaganira. Ni nacyo gihuteza kumubwira uti mwana wanje witwara gutya, ugira ugere mu bigero, mu isi hari ibi, hari abazoza bakurondera bakubwira ibi, uramenya ibi iye bizoba ari byo gutaba umutego. Mugabo mu gihe utayimubwiye ntagira na kuraje yo kubaza kubera uramukankamira kandi umuntu aba atagacira afise. Mugabo wavuze uti mbega wewe kuri umupapa nawe nje nagana kuri yuko abakobwa biwanje n'abagenzi gose nta kintu na kimwe bobwira nyina batabanje kukubwira. Oya mumubwira mugabo tacho bobwira isoni na kimwe kuza kumbaza. Umva baragushikira muregerana. Yego turegerana tukaganira imyaka bariko barageramo ukamuherekeza ukamubwira uti iyi myaka rero imeruku aho ugeze natwe twarahaciye, uri mu mashuri bigenda gutya na gutya uritwara ukunuku, ni wumva hari umuntu akubwiye ibi nibi uramenya yuko atarukundo rurimo canke ari kugomba oya umenye ko ari umutego ukabimuganiriza. Mugabo mugira uko yamuganiriza igihe acaviramo nawe akubaza ibindi bibazo. Aho rero no kiyago gaca cyuguruka. Mbega nk'ubu hariho nk'ibibazo usanga biba twovuga nko mu migenzo y'Ikirundi ugasanga ivyo bibazo biragoye kuganira n'umwana wawe, ugasanga arakwegereye arakubwiye ikibazo kinaka naka no kunuku ariko ugasanga ukumva inyishu wo muha bikanka ko yimuha kubera ya migenzo kwa kuntu twakuze ko ati hari ikintu tovuga umwana w'umukobwa yumva nyina abanza kuyivuga ucu byitwaramo gute. Uko biri kose urumva umwana urateza kumwubahura. Umaze kumwubaha ukamubwira uti ikibazo tumva kimbaza. Icyo akubagiye cyose uri muvyeyi nshaka kuvuga uzokibwira nyoko nazo yikwishura. Ugomba kumwereka yuko nawe akwikonfiyako akakubaza ibintu kandi akamubwira neza. Kandi ngana buri uko iyo ukimubwiye ukamuha inyishu y'ico kibazo ukamwereka ingene yitwara mu kintu nk'ico wowe yama reference afatirako mu kubaka ubuzima bwiwe. Mugabo gihe utakimubwiye hari igihe wanashaka nyina ataronka umwanya wo kimubwira cyo ugasanga kimubwiye ukundi ejo mu gitondo kumva wa mutego yawuguyemo uragaruka nk'umupapa ukicuza ukavuga uti iyo nje kumubwira hakiri kare ko yari yabimbagije uwo mutego ntabawuguyemo. Rero muri ico gihe rero abavyeyi b'abapapa nibareke gukwepa indero y'abakobwa ngo bazwe nyina, indero y'abakobwa ibazwa bose. Namwarija kenshi nk'ubu urabona abana bo barezwa na za WhatsApp, barezwa na za Facebook, barezwa na za YouTube na za Instagram. Amatelefone yabo hari igihe kenshi usanga yaguzwa na papa babo. Nibo bayimuha akavuga ati ndaguhaye telefone nk'akado. Mugabo ugomba kuyimuha wanje kumwicara ukavuga uti mwana ndaguhaye n'amamega nzoguha harimo ibi nibi. Uririnda iki niki ntikigusamaze ko cotuma ubuzima bwawe butazogera kazoza keza. Ugahaza ukamwicara ukamubwira. Mugabo ntiwomuha gutyo gusa kandi uzi ko umuhaye ikintu gishobora kuba kirimo isumu ugaca uvuga uti ndarindiriye ejo niyamara kurinywa atacu wamubwiye uzoca wita ko mwika muti byayo byose abaye uko kubera ntamubwiye ingene yitwara cyangwa akoresha iki kintu. Ariko hari abavyeyi bavuga ati cyane cyane aha muri Afrika bakavuga ati ntabyo izo telefone kubera rubona ngurukanya bumenyi ni nyinshi, imbuga ni nyinshi, twoha umwana w'umukobwa tutari kumwe ngume ndamurabe ducungana ijisho kurindi. Ivyo uzumva gucungana sivyo. Umwana banza kumwigisha kiri muto. Kuko uzomugore telefone mu mwaka uza utabara kubiyaga umwaka agera kwishikira azi biri muri telefone ukamwigisha n'ingene bayikoresha ntigusamaze. Kiyaza gutwara telefone kwishuri ubwa mbere ho amategeko y'ishuri aribuza amiki naco izogusamaza. Sivyo akakura mu mutwe mudacungana washavuga ngo ndabe ukajisho ngenda yitwaye wenye nakumva ko muri we bidakenewe ko yitwara. Mugabo utayimubwiye iyo telefone muri kigwa mana akasanga hari hose agomba kuyikoresha. Urumva ni byiza yuko umubwira mukaganira hakiri kare. Mugabo mu gucungana sitade kutigeze muganiriza ntibigeze umwumvisha urumva muracunganye. Mugabo misanje mwarimo kwiye gucungana mu gihe ugenda umuherekeza mu vyumviro byiwe uko adegenda aduga umwaka ugenda umuganiza ibiganiro bikwiranye n'imyaka agezeko.
rero muri ico gihe rero abavyeyi b'abamama bazira ubusa iyo umukobwa yitwaye nabi barabitukwa umugabo n'umugabo akwiye kubitukwa kubera uruhara rwe ntabwo yashizemo kuri mwebwe muri abavyeyi kandi mwatubwiye ko munafise n'abigeme benshi umwana w'umwigeme nuhe mwaka wobona umwana w'umugeme yoba yemera gutunga itelefone twitwa za Android mu bisanzwe urabona ibihe tugezemo ubuye telefone ikora ibikorwa byinshi yego kuko irimo ubushakashatsi ni nka ordinateur nka twebwe kera abantu twigira kubigura ukagenda ufise ikigura n'itusha kari ubigaho gusa uba bana kwishura amarushireshi bagira hirya bakoresha telefone sivyo umugabo hari imyaka ubona yuko iyo myaka ari ubuhohe uvuga uti telefone nkayimuha iramutwara ubwenge ntazosura gukora ikindi kintu ngo yumvire ibyo ari kariga bayigwamwe mu bisanzwe guhera ku myaka 13 15 woyimuha yego kuko ingora naho ziri utayimuhaye azoyitahana yihawe n'ubundi kuko hari imyaka abantu batanga abana b'abakobwa atanga kuvuga ati none ko naka wayifise akamubaza wayikuye hari usanga yihawe n'abavyeyi hari nabo usanga yihawe n'abamuhenze bagomba kumutwara ubuzima bakamwereka ko bamukunda bamuhaye telefone ariko bagomba kumwonona muri ico gihe rero kirazira yuko umwana yogira inyota nyinshi akifuza cyane ikintu ubona ko wari ushoboye kumuha kimuhe kandi cyo gisaba ubundi mugabo kimuhe ukimuhaye inyigisho ariko umenga 13 15 abakiri muto n'abakiri muto kuko abana bo bakura n'ingoga bakura n'ingoga uko ugiye kuraba nka telefone zubu genda bizo umwana w'imyaka 5 sibyo azi kuyikoresha kundusha habarimo n'amabuze naho no muharimo code sindi menye yayikuyeyo nisanzwe abantu bose ni generation abantu babagezemo n'igihe isi bigezeko hari ibintu usanga twebwe twitwa yuko hoba hakiri kare ku mwana ngana gucyaye kubera dufashe reference yingene twe twakuze ariko twebwe hari igihe wigisha umwana akavuga uti uravye aho ibintu bigeze n'ingene isi kiragenda uyu mwana ntazaba twarwa no kwifuza ngo hagire umuntu aca mu mbavu amuhendesha ikiniki ukakimuha kirikana ariko muri ya ndero ya kera bahora batubwira ati n'ubu biracavugwa bivuga ko izo telefone zituma habamo ubusamazi bwinshi kuko baravuga ati ntihaba hakibonetse wa mwanya wo kwicara ngo umuyage mu muryango wa mwanya wo gutora ca gitabo cawe ngo ugihitane ugisome wa mwanya wo gutora ya dictionnaire ati ca kindi yadeka mpige muri dictionnaire ngire nkoresha inguvu ariko izo telefone zigaca ziborohereza kunyarutsa kwinjira muri Google ukaraba biki n'ibiki byo ntivyoba bititura indero y'uwo mwana w'umwigeme bwa mbere ho urumva iyo umuhaye telefone tuyimuhebera ngo ari imurera ubwo mufise kwa umuvyeyi uteza kumenya yuko kuganira n'umwana sivyo rira ahantu heshi ndere kirononekara babahaye amatelefone ntibasubira kuja kubaraba ugasanga umwana arezwe n'umuyaya hanyuma yavuye muhira ntabonye papa ntabonye na mama aje kuri telefone ibyo akeneye kuyaga nawe akeneye kumenya aje kuronderamo mugabo ni byiza yuko telefone y'umukamwereka ati ikoreshwa mu gihe ikiniki ikinaho ntikenewe uravyumva rero wa mwanya wo gutaha kuganira n'umwana ukaganira nawe ingene yiriwe ibimugoye agomba kumenya ikimbare ko mwiga ibiki njye mwanya agomba kuvaho nuko telefone bayimuguriye ubwo byose birimo aguma akeneye yuko umuba hafi ukayimurekera rero akaba ari imwigisha yonyene akaba ari yayaga nayo ibyo akeneye akaba ari imwishura n'ubundi wamwisha ngo musanzwe muri umuvyeyi kandi urafise n'amabanga menshi ujejwe byoba biborohereza mwoba muronka akakanya ko kwicara ikibondo byanyu by'abigeme kugira muyaga ibyo bintu byose bababwira ikibabakiye byoba biborohereza ibyo byose urumva amabanga yose wogira ibikorwa byose wogira umuryango uguma ari uwa mbere nta kuntu woronka umwanya w'ibindi byose witwa ko ari amabanga canke ibindi byo gukora kuko nimba uriko urakora akazi tuvuga nk'akazi ka leta ntibazoba yifane ngo bavuge ngo yabugiye kubana n'abana babo n'imiryango yabo saa 9:30 akazi kaba gahetse uwo mwanya w'inyuma ya saa 9:30 uteza kumenya ingene uronka ko amasaha yo gutaha kuraba umuryango
mugabo ugiye kuraba iwacu mwene bimeze ubuye hari abagabo bava ku biro ntibatahe yego agaca yigira muri sona sivyo cyangwa akaja muri marashe agaca aruya kwikontwara akinywera izo nzoga hanyuma agaca ataha ku mugoroba asanga abana baryamye ibyo akabigira minsi yose mu yindi mvugo niwe nyine ariko arirogera ariko yica umuryango wiwe ni vyiza yuko uko byogene byo gukora byose ingene upanga agenda cyangwa kalendari y'ibikorwa byawe ugomba kumenya ngomba kuvugana n'abana umunsi munaka hari abapanga ku munsi akavuga ati mu ndwi tuzoganira n'abana umwanya ngorane umunsi uyu n'uyu hanyuma hari igihe abana usanga batanganye imyaka hari ibyo uvuga uti naka arakuze titwoja kuganira ibimwerekeye muri umunani kurikira kangahe yumva kuko urumva nk'umwana amaze w'umukobwa amaze kuja mu mihango hari ibyo muganira umwana muto atumva ntabyo abazi sibyo mugabo iyo utamuganirije ni ca gihe atabone nyina hafi agera no kuja mu butinyaka ntakubwire aragutinya wowe usanga yagiye gusaba uwundi kotegise cyangwa undi agiye kuyisaba uwundi mutazo wariwe mugabo ni byiza yuko uri umupapa iyo umaze kubiganira mama arakubwira waba bati burya umwana w'umukobwa yakuze ari yamaze kuja mu bihe ubizi rero uri umupapa mwiza muganira n'abana hari igihe unabimenye ukazura mwibutsa uti uribuka nimba harimo kugera nimba uja ku ishuri ushire mu ishakoshi udukoresha nibyashika ari yuri ntuhave umaramara usanga byarugurutse neza umuvyiyumvira atangorane akubwira byose cyane byanamufata ari ku ishuri ukamubwira telefone ati umwana aragwaye washika akavuga ati bimeze gute ugwaye iki uri umupapa mwiza azi ko atangorane mukora muganiye ariko ati ntarakimugwaye n'ibintu by'abakobwa muga haragihe abandi batabivuga bakabonye nyina cyangwa akideburuye ugasanga ni ngorane kubera ico kiyago ntibigeze ahiganira n'umuvyeyi wiwe yitwa Parisi rero muri ico gihe rero ni vyiza yuko abapapa bumva indero y'abakobwa babo irabaraba ntirabwa na ba nyina gusa nabo bafise uruhara kandi rukomeye zaba bimaze kugushikira nk'umwe mu bana bawe akakwegera akakubwira ati mfise ikibazo iki ariko bikanka ko mwishura akavuga ati iki nuko mbanza kurindira mama wewe tukicarana aya ntaco ndumva bombaza ntararonka inyishu ntagihari bishitse ngo vyitwaramwo gute nk'ubu ugasanga akubajije nk'ikibazo kimubarize twumva nk'ikibazo jero mubarize aho nawe uri umukobwa kandi nanje wanje ngana nawe ni nk'igiki ntokwishura Jovana nico rero ntacarambaza mugabo icyo mbaza cyose nocishura icyo ntashoboye naco novuga nti reka ndabe dufashanya na mama twaje kuguha inyishu canke uze turi kumwe tukiganire ko twese mu kiganire ko muri babiri ariko urumva ko byose wo mwishu mugabo icyo mfitiye inyishu no kimwe inyishu kandi nkakimara inyishu neza nkanamwereka ingene yacitwaramo nta kihari kiriho numva umwana we waje yumbaza nkumva umenga sinomuha inyishu kandi ndayifise nta kihari nirihe rero jambo wobwira abavyeyi b'abapapa biyumvira yuko indero y'umwana w'umwigeme ikwiye kubazwa mama wabo gusa ubwa mbere wo mu kirundi bavangurira nabi ugatukwa n'abakwe kuko iyo umukobwa wawe agiye kurongorwa canke agiye ahandi hantu nubwo ataba ararongorwa akiri umukobwa akiri ngaho agenda bakaba bazi ko afise indero mbi burya kenshi ntibabituka nyina bavuga tujya umukobwa n'uwo kwa kanaka numva nawe urabitukwa rero muri ico gihe rero abapapa bafise ivyo vyiyumviro vy'uko umenga indero y'abakobwa ibazwa nyina ni ukuraba kuko sivyo bagira umwanya wo kuganira n'abana babo b'abakobwa bababwire ikizira n'ikitazira babacira umurongo hanyuma babafashe mu vyiyumviro vyabo babaherekeze mu myaka yabo y'ubukure kugeza aho bazogeraho bagira maturité canke urugero bakura nawe ukabona yuko bari mu rugero rw'abantu bakuze batayikeneye gufatwa ukuboko ariko mu myaka yabo y'ubukure ni byiza yuko umupapa yicana abakobwa biwe canke umukobwa wiwe naho yoba ari umugabo bakavugana iby'ubuzima akamubwira kugeza aho umwana yumva hejuru y'uko umuvyeyi
ni n'umugenzi ni umuntu yohanuza hanyuma rero ni byiza ko umwana yumva icyo bakira cyose yumva ko atawundi muntu yoja kugihanuza atari papa aho mama amaze kubaka ubucuti bwiza ndetse bw'igitinyiro ngo ndatinya papa arumva ati kimba kiye cyose nimba ari umuntu bahuye akamubwira ijambo kanaka nimba ari umubwiye iki n'iki akiyumvira akavuga ati uyu muntu ibintu ambwiye imbere yuko numva notere ntambako yindi kuko turiko turavuga reka nuje kubaza papa numva hari igihe azakubaza agaca asanga koko yagira bwo umutego ahubwo ati mwana ibyo bintu wabikubariye sivyo yakubesha ariko bimeze uku nuku ico gihe uri kuramurinda yuko imitego bategwa mu buzima kandi bakaba bategwa imitego myinshi ayigwamo ni vyiza yuko ubikora kuko umunsi ubwo umutego agakomereka canke izindi ngorane utigeze umuha umwanya kandi ubona yuko iyo umuha ibyo bintu atari kubikora nawe nubwo uvuga ngo bibazwa nyina umutima urakurya ico ni ikintu uzorinda ujana mu wumva wicuza uvuga uti umwana waje yononekaye kubera ube gito bwanyu sinigeze ndamuha umwanya rero nibareke kwitwaza ngo bibazwa ba nyina indero y'umwana w'umukobwa ibazwa nyina ibazwa na se cugira ko kandi unahimanuro n'abo bakobwa kandi wumva botewe kwegera ba papa babo kubera si bose abavyeyi bose bameze uko bavuga ngo indero y'umwigeme ngibazwa nyina hariho nabo bakobwa batumva ko bogira ba papa babo bagenzi nigiko babwira mu muvyeyi umwana ari watangura kugira umugenzi se wiwe intambako ya mbere igomba kugira se ni vyiza yuko umwana w'umukobwa utamwereka yuko asuzuguritse ari munsi y'umwana w'umuhungu mubafate cyo kimwe wanashaka wewe nyine uzuramwegera buke umwana buryo kumwereka affection ukumwereka urukundo ukumwereka yuko mwegeranye niko mu mutima we byikora biriyubaka akamenya ati umukunzi wanje ni naka ni papa turakundana ntumukankamire ntumwigizeyo ntumuryagume umugabo ukabona akonyere bikamuva akavuga ati umuntu umaze kubona mba hafi ni papa wenyene birashikara agacavuga ati nta wundi muntu uhanuza kuko ndaza abakobwa bamaze no kujya kurongorwa n'abagore muga yibagoye iminsi yose batabazana banyina batabazana banyina asenga cy'abamarene arondera papa wiwe akavuga ati jewe mu rugo mfise ikibazo kimaze kunuku nagomba tubonane umpanure ngenda vyitwaramo rero iyo migenderanire ubwo bucuti ubwo bugenzi n'umupapa agomba kubwubaka akubahura umwana akamwereka yuko hejuru kuba se wiwe ashobora no kumwizera akamubitsa n'amabanga kuko umwana w'umukobwa ashobora kubitsa ibanga atabwiye na nyina atabwiye n'abo bavukana mugabo akumva umuntu yomugumiriza ibanga yohanuza ikintu camugoye atagomba ko bandi bamenya akabase rero ubwo ruhara ni vyiza yuko abapapa bavyumva abagabo bavyumve yuko bafise uruhara bafise itegeko ry'uko bateza kwakombanya abakobwa babo mu myaka y'ubukure kugeza bagajeje ahantu babona yuko nabo bashobora kubera abandi abavyeyi donc bamaze gukura ku buryo nabo boja mu rugo ariko mu yindi mvugo ico nibaza cyoco abavuga yuko indero y'umukobwa ibazwa nyina oya ntugomba babihenurira ko gusa ahubwo barananiwe rero ntiwofata ibyabananiye ngo bavyeheka bakundi mama w'umukobwa we yakoze uruhara rwiwe aba hasigaye uruhara rw'umupapa nawe rero ari babiri bagahuza umwe wese agakora ibimurabona ibimuraba basanga umwana wabo afise indero nziza kandi afise n'ubwenge bwuzuye bwo kuba muri iyi si kuko iyi si murabona yuko irimo ibiyobeza byinshi turahejeje kumva rero ko indero y'umwana w'umwigeme itabazwa nyina gusa ko n'umuvyeyi w'umupapa afise ico yoterera twari kumwe n'umupapa mwumvise byinshi yatubwiye byinshi kuvyerekeye indero y'umwana w'umwigeme yatubwiye nawo kungene abigenza kuba igeme biwe kubana biwe ndagushimire cyane wakoze kuduha akanya yego tubibutse kari Kazwa TV online ushaka gukurikirana ibiganiro byinshi ni kugira sabone kuri channel yacu kuri YouTube ukadukurikirana aho uzogenda uraronka byinshi ibiganiro byinshi amadeba menshi kandi ukanahigirana byinshi dusubire kandi kubonana ku kindi kiganiro. Ciao. Kazwa TV. We want the words. The solution of all dreams.